Mu rugendo arimo ngaha mu gihugu c'u Burundi, Anibal Manazi arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball muri Afrika yarabonanye n'abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uwo mutegetsi akaba yarishikiye no ku bibuga kuraba inkino zariko ziraba, akaba yaje mu ntumbero yo kurabira hamwe ingana urukino rwa basketball mu Burundi rwotezwa imbere. Claver Hacimana arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi FEBABU aratubwira bimwe mu vyo bayaze. Ibibazo n'ibintu bibiri hanini, ca mbere kwari kugira ngo turabire hamwe ingene basketball mu Burundi yotera imbere. Aho twararavye cyane ivyo tumitera imbere mu mpande zose, haba ku bahungu cyangwa ku bakobwa. Igikuru nyamukuru kuri ico ca mbere nuko agiye atwemereye yuko mu minsi itarambiye cyane dushobora kuronka umufatanabushake badufasha kuronka ikibuga gifite ibibanza bishika hafi 2,000. Igihano ca mbere kijanye na suspension mwarabonye yuko twakirangije, baduhaye suspension y'ukwezi kumwe, twaraheze tarike 12 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma igihano kijanye n'amafaranga twaciwe y'amande, murabizi ko twaciwe 500 by'amafaranga y'amaswisi ayo tuza kuyishura. Gusa ico twaganiriye gikuru nuko twamusavye kandi aratwemerera ko botwongera ikiringo cyo kuyishura, tukava kuri kwa kwezi kumwe tukaja kukindi kiringo tuzokumvikana. Nayo umupira w'amaguru umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba b'abagabo baranganije n'igihugu ca Kenya igitsindo kimwe ku kindi mu nkino zo kurondera itike zo kwitabira igikombe c'isi kizaba mu mwaka wa 2026. Igitsindo cinjijwe n'umukinyi Sudi Abdallah. Urukino rwo gusubiriza kazobahuza n'igihugu ca Seychelles mu gihugu ca Maroc kw'igenekerezo rya 11 ruheshi. Nayo mu guserukiragihugu w'abigeme batarenze imyaka 17 batsinzwe n'igihugu ca Kenya ibitsindo 3-0 mu nkino zo kurondera itike yo kuzitabira igikombe c'isi. Ayavuga mu nkino yarangirize mu rukino rwa judo wo mu Rundikazi Sierra Niragira yaratahukanye umudari w'ifeza inyuma yo gutsindwa mu rukino rwa nyuma n'umunyakamerunikazi Moon Georgika. Nayo uwundi mukinyi wa judo Hauri Nganji akaba yaheruka gutahukana umudari w'inzahabu watarenza imyaka 20 mu nkino za judo ziriko zibera Abidjan mu gihugu ca Cote d'Ivoire.